muraza umwanya je mpagaze ngaha ndimo ndumviriza ubujambo muri ko muradebwa ngaha. Iyi migugu rero nikoreye muraza yuko byari bibereye yuko je nikorera imigugu nkuko mama. Kubera iki muzoza murazana ubukozi bwarushe nkuko ama people bagenzi banje murabona ko turi abagabo babiri b'ibisongerezi bahagaze ngaha imbere yanyu. Nkuko bisanzwe je nitwa Jean-Phi, ituma duhagaze ngaha dukina filme zacu kandi abantu benshi batari bwatubone kuri micro nkuko. Rero umutipe mbona ngaha sinovuga vyinshi ariko vyinshi murabimuzi ko murazi wariwe. Hongo uri kurivuga izina? Yes, je ndazi ko banzi ariko mugaka kubwo gutahura ibintu ndashobora kwivuga izina kugira bazogume bazi uwo ndiwe. Amazina yanje sinirwa ndayavuga yose, barazi kari Mr Ntikaoji, barabizi vraiment n'abafanzi banje majority uzi wese kandi umufanzi wanje arazi yuko nitwa Mr Ntikaoji. Yego ndibaza kuba mpagaze ngaha nukugira mumenye ico ndico. Bwa mbere ndi umukinyi wa filme, ndamaze kugaragara muri filme nyinshi. Uwoja kuraba kuri GTF Burundi azobona ibikorwa nakoze. Uwoja kuraba kuri Intambuko Hit TV, naho kandi hoho rero niho nibikorwa byose biriko biraca ndaza azobona filme nagiye ndagaragaramwo. N'ahandi nagiye ndakina mu yindi migwi. Barabizi nko muri Madudu Pro TV, barabizi ko nagiye ndakina filme nyinshi kandi zagiye zinyereka yuko ivyizere bihari yuko n'abafanzi ndabafise. Yego ivyo nivyo numva no banza kuvuga imbere yuko twabandanya n'ibindi. Murumva ko turi kumwe n'umustar umuntu akomeye cyane amaze gukora byinshi muri filme hani Gitega ndetse no mu Burundi bwose. Ico cyatumye duhagarara kuno munsi mwa kino kibanza, dufise filme yitwa Igitambo. Dufise filme yitwa Igitambo ikira tradinga kuri YouTube. Kandi iyo filme bashobora kubona wewe ari kurayikina. Rero hari abantu biyumvira ko tuje gukina filme turaba Sami, turaba Kanyana, ariko hari abandi bantu baba bazi gukina baba bakwiye kuja kuraba. Yes. Rero kituma turi ngaha tuje kwerekana ino filme yitwa Igitambo. Ikisokera ku TV yitwa Intambuko Hit TV. Uyu yitwa Ntikaoji. Nyamba mukeneye kubona ukuntu akina. Nyamba mukeneye kubona ukuntu agira amapenzi. Yes. Akora urukundo. Na cyane. Nyamba mukeneye kubona ukuntu arakara. Je ndavyizeye ndamaze kumubona, ndamaze kubona ukuntu akina. Muze mugende mu murabe. Oya basanzwe babizi, barazi yuko n'imiburiburi, barazi ko nkina neza, barazi yuko nkunda. Niyo mpamvu ivyo batokugara bivuga ko kenshi ntimuze murabe aba bantu novuga ati badutanguriye muri filme tugiye kuraba nk'Ibujumbura tukaja tuja kuraba Ingozi, niho hantu hambere hatanguriye ibintu novuga ati vy'amareresi. Ariko n'imiburiburi nibaze bashika Igitega naho barabe. Igitega turafise impano ariko benshi ntibabitahura. Iyo babonye turimo turakina filme babona umengo turimo turafinata kandi tuba turi mu kazi. Nibarabe baze ngaho Igitega naho barabe. Turashoboye, tureke kuza turasuzugurana tutazi ibikorwa vya naka. Okay, ndabizi ko hari abantu benshi bakeneye abakinyi bazi gukina, bashobora gukina. Mbega biramutse bikunda ukabwira umuntu akwiyumvira ko ati ndagomba kuza gukinira, muramutse muvugana neza ko ndazi murashobora ko muvugana byinshi bigaca kure mukicara mukumvikana. Wewe birakunda kugenda ugakina kuko turazi ko kenshi iyo mwebwe kenshi manzi ko abastari muravuga ati tweda tuharageze ko tuyemera. Yego Wewe ushobora gukina n'umuntu akenye ukamutahura akaza gutora
urashaka gukina n'umutunzi mbe bimeze gute nk'uyu umuntu agukeneye nk'ubu nyene ko wumva umuntu agutelefone ko nimero zawe urazisigako aragutelefone uciye ugomba kugira agomba ko uza kumukinira mu itimu yiwe ese mbega bimeze gute we ukora gute cyangwa urimo bandi bagara utakenera gukina no mu yandi matimu? Yes, jewe ubwa mbere kwico kibazo umbajije ni ciza cyane kandi kirimo mw'intambamyi nyinshi kuko iyo ndavye ukuntu natanguye vyarabanje biragorana cyane, biragorana kubera atabantu bari bwamenye, atabantu bari banzi, vyaragoranye cyane. Mugabo kumvo zuko ndabikunda kandi nabikunda haraje abantu ndavyibuka umunsi wa mbere vraiment vyarabaye ibintu bigoye cyane ariko Imana irabikora duca hirya no hino birakunda. Ntumberere ku kibazo rero umbajije uvuze ngo nk'ubu haje umuntu kugutora woja kumukinira akenye canke atunze canke wovyifatamwo gute canke wobu uri muri babandi bagara. Jewe singara vraiment, hobo gusa icambere kihari nuko twumvikana tuyaga duhuza direct cangenda kumufasha kuko nanjejo nzomutumako akaza kamfasha. Biraba ibintu cane bimeze neza kandi vyiyaguye tukagura n'umuryango muri filme ibintu bikagenda neza. Ego. Okay, ndibaza ma people murashobora kubona mukene kina filme zimeze neza. Genda murabe filme yitwa Igitambo. Ikica kuri TV yitwa Intambuko Hit TV. Kuri YouTube bandika Intambuko mu Kirundi Hit TV. Murabona umusore ukuntu avyitwaramo neza. Ushobora kuba ufise amafaranga udafise abakinyi barahari n'Igitega. Je murambona benshi baje Bujumbura, yego Bujumbura nivyo hari abakinyi babizi. Muga muze muraraba muze muravanga hose n'Igitega hose bariho bashobora gukina kandi filme nziza. Turiho navyo kuvuga ngo bariho, turiho kuko turabishoboye ubwa mbere, turabishoboye gukina gusa nuko abantu tugenda turasuzugurana ariko siko vyari bikwiye kugenda kuko iyo turi mu kazi uwari we wese akivyiyumvamwo urashobora kumukinisha kandi bikagenda neza cyane. Yego. Ku kibazo ngarutseko ni kibazo cerekeye abafanzi agihe babona ukina filme hani gihe bagutinya. Yego. Mpambona abafanzi beshi akubonye ashobora no kwiruka batujya mu nakinye filme ari kidayimoni ati yakinyarinda dayimoni ashobora kuba ariyo cyangwa akakwita umusambanyi na cyane ati ijya filme wakinye bijya bintu wakoze vraiment urukura sambana. Ivyo byose birashoboka. Jewe uko ndavyifatamwo ubwa mbere ndazi yuko ndabikunda kandi mba ndi mu kazi ico niyiziko nuko nera imbere y'Imana derere kuri ivyo kimwe gusa nuko ngenda kubikina mvuga ati mfise inyigisho ndiko ndatanga mu barimwo barankurikirana. Iyi filme irimo abantu bazi gukina n'Igitega. Ushobora kuba uri umubosi uri Bujumbura utazi impano ziri n'Igitega uvuze ko ari nyinshi. Icyo no gusaba ni kimwe, rondera uze ngahe Igitega urabe, urondere ntika oje akwereka abakinyi bari ngahe Igitega bariyo cyane. Kandi rero hari ikindi kintu abanyabujumbura canke abandi bashitsi bakunda gukora kandi kitari ciza. Urashobora kumva ngo umusitare kumva nka Sami ndakunda kumvuga ko ndamukunda filme akina zirandyohera ukabona na Joachim gasanga baje n'Igitega bakaza vraiment bagashika bagasubira inyuma. Urumva ni vya bindi kwiki kibazo uvuze ati harashobora kuza umusitare tuzi ko ari umukinyi w'amareresi aja Bujumbura vraiment akaza agashika ngaho Igitega. Urumva Igitega agatembera akahamara umunsi umwe ibiri itatu indwi yose igahera akarinda ataza ati
mbega abakinyi b'amareresi bo ngaho Igitega bimeze gute, atano kuvuga ati mbega ko uyu mwuga ndimwo kubera iki ngaho Igitega ho hataba hari, kandi Leyere marazi yuko bahari arabizi, mugabo akarinda taha atabajije n'umukinyi akavuga ati none ngaha Igitega nta bakinyi b'amareresi bahari, ko twufuma tubonana numwe canke babiri tukayaga, mugabo ntavyo bakora. Kuntu uva Ingozi ugashika ngaha Igitega ukarinda utaha utabonye umukinyi mugenzawe akina amareresi, ukarinda utaha utumvishije mutayaze nabaho. Jengirano two mumasamba majambo kuva ko ari kugara, kuba ari kugara aho vraiment, kuba ari kugara vraiment. Urumva rero bakinyi twunga ubumwe, nakantu kabaye si uvuga ngo turabakankamiye, ariko iyo ufashe urugendo twe turahari, nimero zacu zirahari, uzo twandikiye tuze tukurabe tugutembereze. Ntaco dufise tuvuga ngo tugihambaye, ariko naho twabonana gatoyi turashaka gutembereza twakwereka abakinyi bahari ngaho Igitega. No hanyuma uje gukina filme ntuzugira ikibazo c'abakinyi ngo uhangayike, baba bahari. Yes. Ego. Nimiburi turatanga nimero yacu, turaza gutanga nimero yacu uzoba dukeneye acaza kuzumviraho kugira bikunde bigende neza. N'umuntu wese yumvira yuko akeneye gukina filme turahari, azoca turondera kugira tuvugane tuyage turi kumwe. N'uwundi mukinyi azoba avuye Bujumbura, Ingozi, Muyinga, hehe ahariho hose turamuhaye karibu ngaho Igitega, turamuhaye karibu kandi tuzoyaga neza vraiment ibintu bigende neza. Yego. Okay, rero ndabatumiye mwese. Gitambo filme igeze ku ma episode angahe? Igeze ku ma episode atatu. Kwa gatanu hazoja kindi episode gira kane. Turagusaba rero uzugende uyirabe, urabe uwo mukinyi mbe akina gute. Hariho ni ya gatanu, hariho ni ya gatandatu, ubandanye urabe. Umutere commentaire naho ngene n'umuntu. Umukosora uti hano ari kwakina ku muri commentaire. Utibagiye rero kumushigikira, kugira like, kugira subscribe, kugira na share kwiyo konti. Ego hama mubahe bajama banje, hanyuma nzobazanira undi mukinyi hani Igitega karabikora neza, naho ngine ashobore kubaganiriza muganire. Sawa sawa, ciao. Okay. Sinogenda rero ntatanze nimero yanje kugira uzoba nkeneye aza ntore vyoroshe. Abafanzi ndazi yuko mu nkunda kananje ndabakunda, kuko hariho nabo usanga bariko barakurikirana ibintu vyacu batatuzi, mugabo si kumvozi wacu ni kumvoza umwanya naho dushobora kuba turimo turakorera ibikorwa. Okay, nimero yanje rero ni 68 391 574 68 391 574 ni 68 amajana 391 amajana 574. Bakunzi banje ndazi yuko mu nkunda, ndazi yuko munkurikirana kenshi, ico ndabasavye mugire subscribe, share, like. Ivyo bintu nimwabikora muzoba mumfashije cyane. Murakoze.